Ndabaramukije mwese mw'izina rya Yesu Kristo, amahoro ya Kristo kandi abe kuri mwebwe. Ni Ndayishimiye Oriane agarutse, ngarutse kubandanya igice ca kane kandi ndabashimiye, ndazi ko muciteganye igishika cinshi, muri benshi mwambajije ati none igice ca kane kigeze he? Ariko nk'uko nabandikiye nabibamenyesheje kuri uru rubuga, narababwiye ko nkikora kino gikorwa nasabwe na Yesu, kuko sije navyitumye, sinari nzi ko nzohura n'intambara, ariko Imana ishimwe ko naratekanye mu mutima, ndatekanye, nafashe umwanya wo gusenga. Yesu ashimwe ko umuntu atekanya. Yego, rero ushimiye ko wagipartajije, kuko muri analytique ya YouTube iranyereka yuko roko partage yakozwe kuri WhatsApp. Nukuri ndabashimiye mwebwe mwagipartajije, ndazi ko hari benshi bariko barankurikirana. Yesu abihererwe icubahiro. Nuko rero nk'uko nababwiye mu gice ca mbere n'ica kabiri n'ica gatatu, impamvu yo gushinga iyi ntahe ni impamvu nyinshi nagiye ndavuga muri video imwe yose, kandi nabemereye ko nzoza ndababwira izindi mpamvu, kuko umuntu ashobora kwibaza ati bino bintu biteye ubwoba, bino bintu jewe ntavyo novuga nohora, ariko nukuri iyo haba kubwa jewe Oriane, ntavyo nari kuvuga, kuko kubwira isi yose, kuko iyo umuntu ariko aravuga kuri YouTube aba ariko abwira isi yose. Mba ndiko mbwira uwuri Burundi, mba ndiko mbwira n'uwuri muri Chine, mba ndiko mbwira n'uwuri muri Etats-Unis, urumva mba ndiko mbwira isi yose mu yandi majambo. Rero bino bintu iyo biba kuri jewe pe ntavyo nari gukora, ariko rya mbere muri za mpamvu nyinshi narababwiye ko ari ugushima, ko ari uguhigura umuhigo nahigiye Yesu, ko narababwiye nti nkikizwa numvise biryoshe cane, numva Yesu amaze kumbohora, numvise umenga noja kw'ibati nkakoma induru, nkabwira abantu bose bari nko ngaho, nkababwira ingene Yesu aryoshe, ariko numva muri jewe agatima karambwiye ngo intahe yawe ntiyuzuye. Nuko rero niho nasavye Yesu ati okay, nukora kino nzoza mvuge intahe yose, kuko hari aho ushika mu mwuka ukumva uri indestructif, ukumva Mana yanje, Mwuka Wera akakuzura, ukumva ni vya bindi abigishwa bamaze kuja muri ya nzu yo hejuru, bujujwe mpwemu yera, batangura kuvuga ubutumwa bwiza, abantu barihana, batarawuronka bumva batinya, bumva ibi bintu. Rero ndiko ndabivuga ko Mwuka Wera ari muri jewe, Mwuka Wera turiko turakorana, Mwuka Wera aramfashije. Rero Yesu ashimwe ko kandi igihe kigeze. Nuko rero mu mpamvu rero hariho indirimbo ya 74, ni indirimbo ndababwire igitero ca 5 conyene ndasoma. Haravuga ngo ubonye Yesu amaze kugukiza, ntiwigungane ivyo yagukoreye, babwire ko umukiza wanje ari uwawe, basengere nk'uko nagusengeye. Nayo ino n'iyindi mwindi ntaheyo, kutigungana ivyo Yesu yankoreye, kuko uko narindi muri iyo myaka iheze, naribajije ndasubira ndibaza, n'imyaka myinshi nibajije ati kubera iki imeze uku, inyishu iri hehe, umva umuntu agatarataza uko ashoboye kose, mugabo akarindira akabura.
Rero Imana ishimwe ko yabikoze, kandi ariyo mpamvu ndi imbere yanyu kugira ngo nsangize namwe, nsangize nawe ushobora kuba umeze nk'uko nari meze, ukumva inyishu y'ikibazo cawe yoba aho yoba iri. Rero iyindi mpamvu yindi nagomba mvuge, mugayo nayo iri mu ijambo ry'Imana, iri muri Bibiliya, nagomba nsome, ni muri Matayo igice n'ic'icumi, umurongo n'uwa 39. Haravuga ngo urokora ubugingo bwiwe azobubura, n'uheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Ariko umutwe w'iri jambo uvuga ngo kwikorera umusaraba. Rero ndabasomeye kino gice ca 39, ariko nari guhera ku murongo wa 34, niho havuga ngo mwoye kwiyumvira ngo naje gutera amahoro mw'isi. Sinaje gutera amahoro atari inkota, kuko naje guteranya umwana na se, n'umukobwa na nyina, n'umukazana na nyinabukwe. Kandi abansi b'umuntu bazoba bo mu rugo rwiwe. Ukunze se canke nyina akabandutisha ntaba nkwiye, kandi ukunze umuhungu wiwe canke umukobwa wiwe akabandutisha ntaba nkwiye, kandi utikoreye umusaraba wiwe ngo ankurikire ntaba nkwiriye. Ca gice ca 39 niho havuga rero ati urokora ubugingo bwiwe azobubura, n'uheba ubugingo bwiwe ku bwanje azoburonka. Rino jambo ndaribasomeye kugira ngo mwumvirize, kuko urumva hari ushobora kubibaza ati bino bintu jewe n'ukuri ntavyo novuga, Mana yanje ibintu birateye ubwoba, kuko kuza kuri runo rubuga ukavuga nk'ivyo nababwiye mu gice ca mbere, ntibiryoshe kuvuga ngo mama wawe yari umusambanyi, ntibiryoshe kuvuga ngo mama wawe yari imborerwa, ntibiryoshe kuvuga ko ivy'umurozi yankoreye, ntibiryoshe kuvuga, ntibiryoshe pe. Ariko impamvu niyihe yatumye rero nishitura nkavuga niyi: Yesu amaze kumbohora muri wa muhigo nari namuhigiye, Yesu amaze kumpa ca kintu namusaba, guhera iyo saha numvise ijwi rimbwira ati shinga intahe, shinga intahe, shinga intahe. Mugabo imbere yaho hato hariho experience nagize nko mu mwaka wa mbere nkijijwe. J'ai vécu quelque chose, ikintu ngoma ndababwire, bon ndazi ko hari abantu benshi bafise amadidani bavuga ati ibintu birabaho, biragira ikintu kuri birabaho, kuko biranahwanye n'ijambo riri muri Bibiliya. Iryo jambo riri muri Bibiliya ni Abikorinto ba kabiri, umurongo n'uwa 12, kuva ku gice ca mbere umuntu akamanuka. Ni ingene Pawulo yajanywe mw'ijuru, akerekwa, yavuze ati neretswe agace gusa, akantu gato, ati ivy'amaso yanje ivy'amaso pe yanje atari bwabone. Rero muri uwo mwaka wa mbere nkikizwa, umunsi umwe nari ndyamye, noneho ndyamye nagize nisanze ahantu, sinobabwira ngo ni indoto, kuko indoto umuntu aramenya kumenya ati ni indoto, iyi ni vision y'umuntu umenga yigira iyo yicaye abona gutya. Rero iyo uryamye nibaza ko ari songe, mugabo jewe sinoyita songe, vyari birenze kuba songe, vyari birenze kuba songe pe, kuko ndyamye nisanze ahantu heza, heza cane, heza gose pe, heza hasa neza, imva hera gusumba izuba. Aho hantu nta tanguriro nahabona, nta herezo nahabona. Sensation nari mfise yari nkuko umenga enfin ndi muhira, ndatashe, wamenga aho hantu nahaheruka kera.
mugabo ngira sensation yuko ndi iwacu ndatashe rero nkumva umenga mvuye muri voyage ahantu kure noneho ndatashe muhira. Aho rero ntashe numva ndyohewe, umva sinobabwira iyo sensation, ntimumbaze ngo sinibuka ikintu na kimwe co kw'isi, sinibuka ngo kw'isi ngo ndafise umwana, sinibuka ngo kw'isi nahabayeho uku na kurya, nta souvenir n'imwe yo mw'isi nari mfise, muga narumva ko mvuye muri voyage ahantu kure noneho ntashe enfin à la maison. Hanyuma ngereranije n'umwanya wo kw'isi, aho hantu noba nahamaze nk'iminota 3 pe. Hanyuma nkiriko ndaryoherwa aho hantu, ndyoherwa nta muntu nahabonye, nabona ari ahantu hera birenze kwera, hari umunezero, hari amahoro, amajambo simfise uko ndayabasigurira. Hanyuma rero mbona ngarukanye kw'isi, numva umuntu ari inyuma yanje muremure munini, mugabo nkumva sinemerewe guhindukira gutya ngo ndamurabe, mugabo nkumva inyuma yanje hari umuntu muremure, hari umuntu munini ariko aramperekeza, donc ansubiza mw'isi. Nanje ndarira ndavuga nti sinsubirayo, arambwira ngo urasubirayo. Rero uko twavugana ntitwavugana amajambo gutya ndiko ndavuga, twavugana par télépathie. Jero urumva nararira nkabona mvuga ati sinsubirayo, uyu nawe akambwira ari inyuma ngo urasubirayo, nkumva nyene hariho force, hariyo force umva ntanashobora no guhindukira ngo nsubire iyo, donc nkasubirayo nyene akansubizayo ku nguvu. Mbona rero donc twashitse kw'isi, turiko duca ahantu mw'ishamba, akayira k'ikirundi ukuntu ariko aransubizayo, ndavuga ati sinsubirayo, arambwira ngo urasubirayo, ndavuga ati sinsubirayo, kuko aho hantu narindi basha nukuri pe. Ndahifuriza umuntu wese gushika aho hantu, umva c'est à la maison, maison. Noneho arambwira ngo urasubirayo, nibuka ko nagwanye cane mvuga sinsubirayo, ati urasubirayo, akanyishura par télépathie ambwira ngo urasubirayo. Noneho ngo mvuga ati sinsubirayo n'amarira menshi, arambwira ngo urasubirayo, ngo hari ivyo utarakora, ngo ariko ngo ugenda uzogaruka. Ubwo nyene ambwiye ngo genda uzogaruka, ca ndavyuka. Mvyutse nsanga umwosori wandenze, nsanga narize uko nariko ndarira mvuga ati sinsubirayo, nsanga aho ndyamye oreye yatose, umva iyashu yabize nyene kuko nariko ndagwana mvuga ngo sinsubirayo, nawe ambwira ati urasubirayo. Noneho ngaruka gutyo. Mvyutse rero mishurirwa ko ahantu nari jewe pour moi c'était le paradis, nimba ari iya mbere, nimba ari iya kabiri, nimba ari iya gatatu, mugabo nimba ari iyo Paul yabonye, nukuri aho hantu c'est à la maison. Za ndirimbo nyinshi twama twumviriza ngo iwacu si kw'isi, iwacu ni mw'ijuru, nukuri ivyo bintu j'ai expérimenté ça, ivyo bintu narabibayemwo, ndumva ko iwacu niho iwacu pe, ngaha mw'isi nukuri si iwacu. Niho naciye rero ntahura le vrai sens y'iryo jambo ngo iwacu saha, iwacu ni mw'ijuru. Noneho rero nararyohewe, urumva iyo experience vraiment uyivivye sha uraryoherwa gose, ahubwo umenga ufise na assurance ko uzoja mw'ijuru, kuko urumva mbwiye ngo subirayo, ngo hari ivyo utarakora uzogaruka. Iyo uzogaruka rero yari nka assurance yuko bashumva ijuru ndarifise n'igiwanje gutya nzorijamwo. Rero ndabaho iminsi yegewe imbere rero niho Imana imaze kumpa ca kintu nayisaba, narumvise ijwi vuga intahe. Rero iyo ntahe nkagira ubwoba, kuko murumva ibintu nababwiye birateye ubwoba, birateye isoni kubivuga imbere y'abantu benshi, nkavuga ati nega nzobihera he, bizogenda gute, ariko Imana n'umuhanga pe. Muri 2010 mu 2010 naragize accident, naragize isanganya y'imoto, nari Burundi ico gihe,
hanyuma iyo sanganya y'imoto ndaba uko yabaye, jewe mpari kubera Imana yonyene yadesize ko je ndi muri temps additionnel pe, urabona kurya kuntu bakina umukino muri foot bakavuga ati iyi ni temps additionnel, je ndi muri temps additionnel, kubona ico gihe ntapfuye ndi muri temps additionnel, Imana yaravyanse pe ko mpfa, kuko satani yashatse kunyica kera, ariko Imana iravuga ati uyu ntukorako. Iyo accident rero umva ndayidescrivye uko yari imeze, n'imvune nakuyemwo nto ngereranije n'uburemere bw'iyo accident, ni Imana yonyene. Sinshidikanya ko hari abamarayika bavuye mw'ijuru baransamira hejuru pe. Rero inyuma y'iyo accident nagize rero songe. Ico gihe ibintu vya songe ntavyo nari nzi, ngo bimeze uku ngo bimeze kuriya, ntimumbaze ikintu na kimwe, ntavyo nari nzi, mugabo ni nk'Imana yari ije kumbwira ati impamvu utapfuye ni kubera ibi. Iyo songe rero nabonye abantu benshi bari ahantu kuri plage, hanyuma mbona tsunami. Je ico gihe ibintu vya tsunami ntavyo nari ndabiziko, sinayimagine uvuga ngo noba narabonye ngo muri televiziyo pe, ntavyo nari ndabiziko. Hanyuma mbona ayo mazi yari afise nk'imetero nka 20-30, ni ukuvuga abo bantu bari kuri plage kuriya, harya ubona abantu bari kuri plage nyene ko bararyoherwa, amazi ikiyaga kirikusanya kiraza, ayo mazi agira nk'uburebure bw'imetero 30, ayo mazi aza ariruka, ni ukuvuga abantu bose bari kuri iyo plage, umuntu iyo ayo mazi akamufata yaca apfa. Rero je nisanga ngaho ndiko ndasista iyo image gutya, abantu babonye amazi bafa bariruka, mugabo je numva mu mutima nta bwoba ngize, nkabiraba nk'uko umenga ntibindaba, mugabo nca ndasenga. Ico gihe pe ndababwira n'ukuri n'ibintu vyo gusenga nari narabihevye, nari mu vyaha ahubwo bikomeye, vya bindi ngiye kubabwira muri iki gice. Nca ntangura gusenga, ndasenga, uko nsenga abantu biruka, umwe wese urumva yiruka akiza amagara yiwe, mugabo je ndahagarara ntangura gusenga. Nanguye gusenga rero ndabwira abo bantu ati ivyo ni ivyaha vyanyu bibishe, nimufukame mwicishe bugufi, musabe imbabazi Imana, musenge, mukizwe. Ico gihe sinari ndanakijijwe, ariko nkababwira ati ngo nibakizwe. Nibaze umuntu adakijijwe ariko abwira abandi ngo nimukizwe. Rero nsanga ndiko ndababwira ivyo, ndababwira ati nimukizwe, nimwihane ivyaha vyanyu, ivyo ni ivyaha biriko birabica, umva nabizi yashu nakomye induru. Noneho ntangura gusenga, Mana we ndasenga, uko nsenga y'amazi amanuka. Ba bantu uko birutse babona umuntu yasaze ariko arasenga, ariko ababwira ngo ivyo ni ivyaha vyabo, umva barirutse babonye umurindi y'amazi azananye, bararindiriye ko abashikira barabura, mu nyuma barahagarara, baraba jewe, baraba na y'amazi ingene ariko aramanuka, baca bagira rya, baravuga ati aya masengesho ni ariko amanutsa aya mazi. Bagira umutima wo kwicisha bugufi, barafukama, bagira ivyo ndababwiye, barihana, umwe wese arasaba imbabazi ku vyiwe vyose. Ndababwira ati nimwakire Yesu, baramwakira, y'amazi arasubira hasi, ikiyaga kirasubira kirafata forme yacu. Nca ndavyuka, mvyutse numva ijwi rirambwiye ngo andika ivyo ubonye, ndahabwa na parole ndandika. Ndibuka ko n'ico gihe nta n'ikaramu nari mfise yo kwandika, nari mfise za crayon bisiga ku ngohe, nari mfise ari gato kangana gutya, bitanakunda ko ndanagafata neza mu ntoke, ndandika ivyo mbonye. Ico gihe nta na Bibiliya nasoma, numva mpawe ijambo ndaryandika, bigumaho. Mugabo ivyo bintu birankurikira imyaka yose, vyagumye ahantu au coin de la tête, numva ijwi rimbwira ati
wibuke vya bintu umva yabaye image yagumye mu mutwe ntiyafudika. Rero ico gihe nkizwa nkereka iryo juru, noneho mu nyuma Imana yamaze kunyishura kuri ca kintu nkumva ryajwe ati vuga intahe, noneho ndagira ubwoba ndavuga ati Mana we narakwemereye none iyi ntahe ndayivuga gute, ndayiherahe, bigenda gute, noneho ba bantu bose banzi bagiye kumenya ivyanje, hariho abanzi nkuko ndi umwana atekereje, hariho abanzi neza, noneho abanzi neza bagiye kumenya ivyanje. Murabizi nyene mu muco w'Ikirundi tuba dushaka gufukira ibibi tukerekana ivyiza, ariko muri Yesu, iyo Yesu yamaze kugufata uwo mwuka uragenda mpwemu yera akagufata ukavuga wemye, ukavuga ikintu cera, noneho ndavuga nti noneho karabaye, mfatwa n'ubwoba, Satani atangura kunzanira abantu benshi mu imbere, aranyereka n'umuntu mperuka muri rimwe, nkavuga ati yo, akambwira ati noneho nuwagiye kumenya ivyawe, nkavuga ati karabaye, nkavuga ati none bino bintu bizogenda gute, nzobihera gute, mfatwa n'ubwoba, ahubwo ntangura gutereza amasengesho, nkavuga ati nimunsengere, jewe hari ikintu Yesu yansavye kuvuga ariko vyanse. Noneho muri iyo minsi Yesu akambwira muri Bibiliya, numviriza predication kuri YouTube, umukozi w'Imana ati wa muntu w'Imana yatumye kuvuga ibintu wanse kubivuga, nkavuga ati karabaye, nkaca nzimya. Numviriza indirimbo, iyi ndirimbo ikavuga ati Imana yaragutumye kuvuga, ati karabaye. Donc ahantu hose hariho n'umukozi w'Imana nkunze kumviriza, Yesu Kristo amuhezagire, ndamumviriza chaque jour, yanavuga ijambo ukamenga Yesu yamutumye jewe, ukamenga umva abo bose ni jewe ariko arabwira. Nkavuga ati Mana yanje, amahoro akagenda, amahoro yaragiye arabura gushikaho no mwijoro binanira gusinzira, mwijoro nkavyuka ati vuga intahe, nkavuga ati yo Mana yanje, yashikambirana nkabura uko ndabigenza, nkavuga ati ibintu nzobivuga gute, nzobiherahe. Noneho umunsi umwe ndabwira Imana, ndavuga Mana unsaba kuvuga bino bintu biri sensible, ndi kumwe n'umugabo kandi umugabo wanje azovyakira gute? Ndavuga ati niwakora ku mutima w'umugabo akamuruhusha, nukuri nzobivuga. Yo Yesu ati wansavye gito. Ndabwira umugabo ati none ga sheri, iyi ntahe mbona noyivuga kuko izoza kugushira hanze, izoza kwararaza umukunzi wawe, urumva, izoza gushira hanze ivyacu. Umugabo ati ahubwo watevye, ati vazi, uri sûr? Ati nukuri genda, umva bivuge. Nawe ati urazi ko vya bindi vyose nzobivuga, ati nukuri genda. Yo, ndavuga ati karabaye, bino bintu ndabigenza gute? Urumva nta vyitwazo ngifise ngo nzobivuga gute, ngo umugabo nibiki, nta vyitwazo bigihari. Mugabo ndanana biranka, Yesu aragerageza arambwira mu ijambo ry'Imana, umva ahantu hose nkabona iyo pancarte vuga intahe. Hagera rero ahantu ndabwira Imana ati Imana, jewe Oriane nta nguvu mfise, igihe cose nidesize kuvuga bino bintu Satani acaza kuntera. Noneho vyaranse, narananye, umunsi umwe ndyamye, hari ku mutaga, noneho ndaryama, uko naryamye, uko nagiye gusinzira ntavyo nzi, mugabo nisanga mu muriro. Mwibuke ko ubwa mbere nabonye aho mwijuru, ndahita mwijuru, kuko ahantu hasa gutyo mw'isi ntihabaho. Urumva wa muntu amaze kumbwira ati genda uzogaruka, wamenga mfise assurance ko iryo joro nzorijamwo, ariko rero cette fois-ci c'était le contraire. Nshitse aho mu muriro, ahantu twashikiye ahantu mu gasare, hari abantu benshi, ahantu twamanuka twashikiye nk'akantu ahantu mu gasare gutya,
hakaca haba akaryango gutya tumanukiramwo tugiye rero muri endroit proprement dit, aho rero duhanirwa ivyaha, aho duhanirirwa éternellement. Tukiri ngaho hariho ivyabaye ivya mbere nsimvye ngoma ndababwira aho ndi mu muriro, mugabo imbere yuko nja mu muriro hari ibindi nabonye ubwa mbere, ivyo ntibikenewe pour l'instant nzobigarukako mu nyuma. Ariko nshitse ngaho mu muriro rero hari abantu benshi cane, benshi badaharurika, kandi ndahashitse nta protocole ihari ngo bagusigurire ngo wowe rero ngo ikikuzanye ngaha ngo niki. Oya, umva ubuzi ikintu kikuzanye aho, kandi ubuzi ko batakurenganije pe. Uba ufise izo connaissance ziri hors du corps, ni ukuvuga conscience yawe biri totale yose, ntawansiguriye ngo urumva wowe ngo uri ngaha gutya. Mugabo hari ahantu hari akadirisha, nkagenda kuraba mu kadirisha nkabona abantu hariya bariko baja mw'ijuru, nkavuga ati bariya abantu bakoze iki kugira ngo baje mw'ijuru. Ndifuza iminota 2 yonyene yo kugaruka, yo kuvuga, yo gukorera Imana, yo gukora ibintu vyose bishoboka kugira ngo nzoje mw'ijuru, kugira ngo sinze nje aho hantu narindi. Ahantu rero narindi numva amadayimoni ari hariya mu cumba kindi ariko arahana abantu, nkumva ariko arigamba ngo ubunye ngo haje 8,000,000, ngo mu misi iza ngo hazoza 10,000,000. Nyene nkumva bariko barigamba bavuga ko hariho abantu benshi bariko baraja muri ico kibanza. Abantu rero bose twari kumwe, bose umwe wese yari yicurikiriye, umwe wese yicuza, kandi ntawabaza uwundi ngo mbega uri ngaha kubera iki, wariraba wewe wenyene. Noneho bakaguma rero bamanuka. Jewe rero ko ngezwe ndi ngaho nyene, nkiko ndibaza ati mbega basha bariya abantu bakoze iki kugira ngo je numva muri jewe ati ikikuzanye ngaha wewe nuko wanse kuvuga ivy'Imana yagutumye. Ndumva ko batandenganije, kuko koko nari navyanse. Noneho rero baba abandi bariko bamanuka, hageze rero bangeze ko jewe nza numva bavuze ngo mwebwe nimusubira inyuma. Babivuga nk'uko umenga hariho nk'ikintu gipfuye, nk'icuma gipfuye, hariho nk'uko umenga nyene bavuga ati tugejeje ngaha ati mwe nimusubira inyuma. Bavuze ati nimusubira inyuma, naravyutse. Uko rero navyutse sinavyutse nka kwa kuntu umuntu aba asinziriye bisanzwe, navyutse nyene numva nukuri pe nari napfuye, kuko aho rero niho namenye uburyo umuntu ashobora gupfira mw'itiro. Kuko navyutse ni nk'uko umenga bari bansubije, hinge ndabagereranirize, uyu ni c'est mon corps, iyi ni c'est mon âme. Ni nk'uko umenga bari bansubijeyo indani. Navyutse nyene nk'uko umenga bansubijeyo indani. Mvyuka nsanga ndiko ndarira nka kwa kundi nyene nariko ndarira hariya, nsanga nabize iyashu iteye ubwoba. Umva, mvyuka ndiko ndarira, ndira nk'umwana pe. Apana vya bindi vyo kurira n'amafyeri, ndira nyene pe. Umwana mvyutse nsohoka mu cumba, umwana wanje arambona, umwana wanje mukuru afise imyaka 6, arambwira ati mama kuri kurarira. Ndamubaza ati papa ari hehe? Ngo papa yagiye muri sport. Ndatelefona umugabo biranka ko ndamubwira, nkamubwira ati chérie, umva birabura ko naarticule ijambo. Arambwira ati chérie, ati kandi wowe umaze imisi untera ubwoba, tubona ibintu biteye ubwoba, ati bunaho nibiki. Ndamubwira nti chérie, bikanka ko mvuga. Ati kandi uriko urantera ubwoba, ati udashaka kubimbwira rero. Ati acarakupa. Urumva nyene yari afise ishavu. Ubwo nyene akuvye, nza numva ijwi rimbwiye ngo uri kubibwira utariwe. Karabaye. Nca nibuka umwene data ari muri Swede, ndamutelefona
ndabimubwira byose n'ivyo ntababwiye ubwa mbere nabonye nzobabwira mu nyuma, ndabimubwira byose arambwira ati Oriane ati rega rero wari wapfuye, ndavuga ati nukuri ntari napfuye kuko ukuntu numvise ngarutse ni nk'uko umuntu bamusubije, murabona envelope n'ikete ni nk'uko bansubije muri envelope. Arambwira ati rero zana iyo ntahe yawe uyivuge basi, aranamfasha afise groupe kuri WhatsApp, arampa akanya ndayivuga, numva uwo mwanya ndayivuze ndaruhutse, ni nk'umuntu ashizeko pansement. Nari nibaza ati rero ati biraheze, ariko ryaje ngo vuga intahe karabaye. Uwo twahura narayimubwira, abo duhuye nkayibabwira, ariko rero hageze igihe Imana iramva ndabura amahoro pe, biranka, kurya nkumva wapi, kuryama nkumva wapi, ryajwe ati vuga intahe. Nibuka ahantu nerekwa, ndavuga ati hariya hantu nzohasubira nintayivuga, kandi cari canjanyeyo nuko ntavuze ibi bintu, none rero Mana fasha. Rero vyagiye kuza gutyo, Satani yaranteye, ariko Imana ishimwe, aho hato navuze igice ca mbere pe ndi nk'umuntu nzutse, Yesu asubiye kugirira ubuntu, mugabo imbere y'ivyo Yesu yarungitse umuntu ntanazi pe, aravuga ati urindiriye iki kutubwira Imana wabonye? Aturindiriye igihano. Ndavuga toya, nama numvise abantu bashinga intahe ingene Yesu yabatumye bakanka, ibihano baronse, hariho nayo muri Bibiliya, donc ndavuga ati Mana jewe biranse, noneho uwo muntu ntanazi tuvuganye gutyo ambwira ivyo, donc ndavuga ati Mana, atamubwira ati ahubwo nsengera jewe vyaranse pe. Urumva Imana yari yarangerageje mu buryo bwose bubaho, mugabo biranka. Rero aho hafi gato Satani yagomba nyice pe, hari hasigaye akantu kangana gutya, nari nsigaye ntinya no gutwara imodoka ngo ngende, navuga ati ngira ndanatwara nshitse harya kuri 200 meters mpava mpura n'imodoka ngira ngo nce ngira accident mfiremwo, noneho wa muriro mbe ndawugiyemo gutyo. Rero niyo mpamvu navuze igice ca mbere ndakivuga nita mvuga nti Mana nahawe bino bintu ndabivuze, ni wabintumye, ndabivuze rero numfashe. Ariko rero sinari nzi ko mu nyuma Satani nawe azoca aza kumbuza amahoro, ariko Yesu yaratsinze, Imana ishimwe. Rero niyo mpamvu nabasomeye rino jambo ryo muri Matayo, nanse ubugingo bwanje, kuko nahora ndi muri anonima, ntawarunzi, navuga ati vyari kumbera vyiza, urumva narakijijwe, Yesu yarambohoye, ubu bintu byose ni sawa, none rero nkakizwa nkabandanya urugendo rw'umukristo gushika ndindiriye kuzoja muri rya juru Yesu yanyemerera. Rero mugabo nka devoir y'umuchrétien aussi niyo gukorera Imana, turi un seul corps, dufise ingingo nyinshi, urugingo rwose rero rukora ugwavyo. Rero niyo mpamvu rero ultime yatumye mpaguruka nkavuga ibintu biteye ubwoba, nkavuga ibintu bitaryoheye amatwi kuri bamwe kumva, nkavuga ibintu no kuri jewe urumva atari mpwemu yera wenyene ampaye inkomezi anshoboje. Muravyumva, udafise imbaraga z'impwemu, ibintu ntushobora kubivuga ngo hanyuma ngo nasinzire mw'ijoro, nibikunda uvuga ati yo noneho video ya mbere narabonye ko imaze kurabwa 1500 fois, none rero nohava ndaba abantu ati yo noneho ba bantu bazohava abantu mu rutoki, bazohava oya n'ukuri ndiyanse. Ndabivuze kuko Yesu yarambwiye yuko hariho abantu Yesu yanyeretse iyi ntahe igenewe, hariho abantu Yesu yanyeretse ibi bintu bigenewe, hariho abo Yesu ashaka gukorera, ashaka kugirira neza aciye muri iyi ntahe. Niyo mpamvu ndabasaba ngo ufashe umurimo wowe uriko uraraba iyi ntahe, ufashe uno murimo uyipartage,
abonne-toi wiyabone kuri iyi chaîne, kuko iyo chaîne ifise ababone benshi ni ukuvuga ko YouTube iciklasa donc video chaîne iciguma iduga donc abantu benshi bagashikwaho n'iyi ntahe. Nta kindi pe ndabikorera, nta yindi nyungu mfise jewe. Yesu arampagije, uyu munsi pe ndanyuzwe, nyuzwe nuko Yesu ari muri jewe, nyuzwe yuko uyu munsi mparurwa mu bana b'Imana. Nuko rero Yesu abahezagire. Mumbabarire narandiriye cane muri introduction, ariko numva mu mutima nari kubabwira bino bintu, impamvu nahagurutse nkavuga ibi bintu biteye ubwoba entre guillemets. Yesu rero ashimwe cane. Nuko reka mbanze nsenge rero, nsengere ibi bintu vyose, mpwemu yera arongore, mpwemu yera avugane n'umutima wawe, kuko jewe novuga ariko ibi bintu mpwemu yera atabiherekeje, umutima wawe ntiwoba convaincre, kuko hari aho umuntu avuga agashikana, ariko hari aho Imana ishika ikemeza umuntu, hanyuma nabonye intahe ifise inkomezi. naye babwiye jewe nkizwa, nakijijwe kubera intahe, kandi nahagurutse kubera intahe. Rero sintekeranya ko iyi ntahe hariho ivy'Imana igiye gukora, abigiye kubikorera ntabunzi, mugabo Imana iragukeneye, Imana irabakeneye. Hari ico ishaka kubwira umutima wawe, kandi ndagusengera ngo amatwi yawe yuguruke, amatwi y'umutima, amaso y'umutima yuguruke, kugira ngo ubone ukugirirwa neza n'Imana, ubone urukundo Yesu yagukunze, ubone urukundo Yesu agukunda ruruta uko uvyibaza. Nuko rero kansenga, ushimiye Data wo mwijuru, Data uri mwijuru, haleluya, Alpha na Omega, haleluya. Wewe urakomeye, uri hejuru y'amajuru, uri hejuru y'ibiboneka n'ibitaboneka, haleluya. Ni wowe gushimwa, ni wowe gushigwa hejuru, ukura umuntu kure Mana ukamugeza kure heza. Ndagushimiye Mana ko wemeye ko bino bintu Mana ndabivuga, ko wampaye imbaraga n'inkomezi, mpwemu yera ari muri jewe anshoboje kugira ngo bino bintu ndabivuge. Nuzuvugane n'uyu muntu wese ariko aranyumviriza, umwungurure Mana amaso y'umutima n'amatwi y'umutima Mana. Imana irido iri imbere yiwe yahumye amaso y'umutima, Mwami ndayikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Umugirire neza nkuko wangiriye neza. Ndasengeye uwaboshwe Mana ngo abohoke, ndasengeye ngo uwasubiye inyuma Mana agaruke mu izina rya Yesu Kristo. Ngwino uyobore uyu murimo mpwemu yera, izina ryawe ryubahwe, ishigwe hejuru Mwami, kuko nta wundi ashigwa hejuru, nta wundi ari hejuru y'amajuru atari wewe. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze ko ubigirira vyose kugira ngo wiheshe icubahiro, ko nta wundi muzosangira icubahiro. Mwijuru uri nyene icubahiro, mw'isi ukaba nyene icubahiro, mbese n'ikuzimu ufise icubahiro giteye ubwoba. Nuko rero Mwami mwiza, girira uyu muntu ariko aranyumviriza umugirire neza Mwami. Ivyiwe vyasambuwe na Satani uvyubake, kandi Mwami urwaye Mana umukize, Mwami utakuzi Mana kumenye, mw'izina rya Yesu. Ngo mw'isi no mwijuru nta rindi zina twahawe rikomeye atari Yesu Kristo. Yesu Kristo w'i Nazareti, Yesu Kristo yapfuye i Goligota, asesa amaraso kubwanje nawe, kugira ngo aho Satani yatuboheye, aho Satani yatwibiye, Mwami ngo ivyacu ubuzima bugaruke n'ivyacu. Nuko ndagushimiye ko ari wowe wera ibihe vyose, mw'isi no mwijuru. Ni mw'izina ryawe ryera Yesu Kristo senze savye, amen amen. Nuko rero reka tubandanye igice ca kane. Igice ca gatatu ndumva nahereje ahantu havuga uko ca kintu cari muri jewe cakora, ariko iyi video ya kane rero niyo ngomba
ntange des éclaircissements neza kugira ngo munabitahure, kuko hari ivyo ntavuze vyotuma n'ibikurikira mutabitahura neza. Nuko rero narababwiye ko muri wa muryango natekeye nkagenda, mugabo imbere yo gutekera nkagenda nashaka ndababwire ivyabanje ubwa mbere. Ivyabanje ubwa mbere rero, kwa kuntu mama yanjana akandondera delivrance aha na hariya, ni umumama ankunda cane, yararaje ishinga cane nuko nobohoka, hanyuma ibintu bikagenda neza kuri jewe, bikagenda neza. Yarantwaye rero ku mumama, umumama yaramwizigiye, yaramaze gufasha abantu benshi. Hanyuma umumama turashikayo, dushitseyo rero umumama arambaza ibibazo, arambaza ikintu nakora, kandi ni koko naragikora. Ndamwishura, ndamwishuye arambwira ati rero sohoka tuvugane na mama. Baravugana na mama, narasohotse, ndibuka ko nagumye hanze umwanya utari muto, baravugana na mama. Ivyo bavuganye rero sinabimenye, mama ntiyabimbwira, bigumaho. Mugabo imyaka iragenda, igiye mu nyuma, urumva mama yabigize sujet de prière, kandi ntiyabimbwiye kuko urumva vyari ibintu biteye ubwoba, kandi yarabigwanya cane. Ivyo bintu bari bamubwiye kuri jewe, yavuga ati pas question ko umwana wanje ashobora kuba ameze gutya, umva ati ntegerezwa gukora ibishoboka vyose kugira abohoke, ntibibaho, kuko nyene numva vyaramubabaza mu mutima. Mugabo avyakira atavyemeye nyene, avuga ati oya ntibishoboka, ntibishoboka, ntibishoboka. Rero imyaka irahaca yindi, umunsi umwe agenda gusuhuza inshuti yiwe. Hanyuma kuri iyo nshuti yiwe rero asanga hari amasengesho, abantu bariko barasenga. Bantu bariko barasenga batangura kuvugishwa kuri mama, bavugishwa kuri jewe. Baravuga ati madame, ati wowe uratunze inzoka mu nzu yawe. Ati inzoka? Ati none nta kana ufise keza gutya? Ati mama ariyumvira mu bantu baba mu nzu, ati akana keza mfise ni ka Oriane. Ati yego. Ati ndamufise. Ati urya mwana nubwo umubona ameze kuriya, ati irya n'inzoka, ati kandi izokomora umugabo wawe. Ati ariko humura, tuzoza kuyica umutwe, ntugire ubwoba. Nuko haba gahunda rero, baraza muhira bafise gahunda yo kuyica ya nzoka, yo guca umutwe ya nzoka. Urumva bamubwiye ivyo, bifatanije n'ivyo wa mugore yari yarigeze kumubwira. Uyo mugore aramubwira ko yari yamubwiye ati uyu mwana ni karufise bizoguturira, aramubwira ibintu nk'ivyo. Urumva rero biza kuba confirmation. Noneho urumva vyongeyeko, kandi arasubira kandi aragurwa mu mutima, aravuga ati no pas question, pas Oriana wanje. Nyene bikamugora mu mutima, ariko nyene urumva umuntu akubwiye ati enfin ndaje guca iyo nzoka, ati umva nyaruka. Baraza rero, baje mama arabwira umwe mu bo twabana ngaho, aramubwira ati hariho abantu baza gusenga, ati bambwiye ibi n'ibi kuri Oriane, ati rero baje kuri programme, kuri iyi programme. Okay, turitegura twese muri iyo nzu, turikazanura, turaza gusenga. Rero je mbona abantu baje gusenga, kuko twari dusanzwe dusenga muhira, nta kibazo vyantera. Noneho batanguye kuvugishwa, batangura kuvugishwa kuri jewe ibintu bitandukanye n'ivyo bamvugishijweko ca gihe. Bamvugisha ko ibintu vyiza vyandenze n'ubwenge ico gihe, mvuga ati ibintu bizoca he, bizogenda gute, bimeze gute, sindabitahure pe. Kandi n'ico gihe je ibintu vyo kuvugishwa ku muntu ntavyo narinzi, ntavyo narinzi ko ivyo bintu bibaho. Navuga ati abantu n'ibiki bavangiwe, nabona n'ivyo bariko barivugisha nyene. Urumva iyo utari mu yindi dimension, ari ibintu udashobora gutahura utaye, ariko baravugisha ivyo bintu. Ndanavuga ati abantu ndabavangiwe,
kuko hariho ukuntu uraba reality uba ubayemwo umuntu akakubwira ngo nguzo avuga ati ibintu n'ibiki, noneho barataha, batashe ubuzima burabandanya, imyaka ngira haraciye nk'umwaka sinibuka neza, wa muntu wo mu nzu mama yabwira ati bariya abantu baje kuri programme ya gutya na gutya, uwo muntu twaravugana cane, twari abagenzi gose, twaratera blague nyinshi, rero muri conversation twari dufitaniye arambwira ico kintu, barya abantu baje kugira baje kuri iyo programme nyene ya Delivrance, mugabo bimbwira mu yindi mvugo, iyo mvugo rero bon sishatse gusubira kuyivuga kuko bayimbwira rero mu yindi mvugo, iyo mvugo rero yambabaje, binkura ahantu ndavuga ati no, harya hose mama twicaranye gutya ndarengana ngenda kuriya afise ivyo bintu mu mutima, kuko mama twari abagenzi cane, twavugana vyinshi, nkumva ati nimba baramubwiye ivyo bintu akavyemera ntabimbwire, nuko ivyo bintu yavyemeye ko ivyo bintu bishoboka. Ndavuga ati none harya hose yicaye harya yibaza yuko ibintu bizogenda gutya na gutya, ndavuga ati yo mana yanje, numva binkoze ahantu kure muri jewe, numva ngize revolte nyinshi muri jewe, ndavuga ati pas question kwaba abavyeyi bankoreye ivyiza vya gutya, noneho nobasubiriza mu ndumane bino bintu bivuzwe. Ndavuga ati nubwo noba ndi inzoka gute, kameme ibintu navyo nokora, kameme hariho ligne à ne pas franchir, nkumva vyo nashika nkabikora nopfuma ngenda gusarira ku musozi, pa mu nzu. Namwe mwiyumvire abavyeyi bagutoye mu kwa kuntu nababwira nakuze kose, bakankunda, bakanyitwararika, ntaco batakoze, rero mwumve ko agashimwe noca ndabakorera ibintu biraha, Yesu we. Rero ndavuga ati nimba ari ivyo mama yaravyemeye, ivyo bintu bishobora kuba vyoshoboka, ariko mugaje nkabona mu nzira iyahe, nkabona pe ntibishoboka, niko rero nafashe ndatekera ndagenda. Ngiye rero nagiye ndabaha mba hariya handi, hanyuma rero mugabo ico gihe rero ngenda ntarandiriye mu madetaye ukuntu nagiye, ko nagiye ubwa mbere ndongera ndagaruka, ariko ndongera ndasubira kandi ndagenda ku zindi nyene mpamvu, urumva hari hamaze kuba amazi meza yari yamaze gutobwa, noneho rero ndagenda burundu. Ngiye burundu rero urumva twari wa mupapa w'umuzungu twari en contact, twaravugana, ico gihe rero bihurirana nuko kuko yarasanzwe akorera mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika, ico gihe rero iyo periode bihurirana yuko yariko akorera i Burundi, ndamutelefona ndamubwira ati uriyaranje ahantu unshira kuko jewe vyanse. Arambwira ati Oriane, pour l'instant reka tubigenze uku mu kurindira yuko turondera ivyangombwa kugira ngo ndakujane auprès de ton frère et ta sœur mu Butaliyano. Nuko rero vyagiye kugenda, ntagiye mu madetaye menshi, muri uko kurindira ibipapuro nagenda kw'ishuri, hanyuma rero niho hagiye haraza ndagira na accident nababwira, nabona vya bintu, rero ca kintu kiri muri jewe niho cagiye gukora rero cenyuje, kuko rero cette fois vraiment nta gisure nari mfise novuga ngo kiri kuri jewe, nari umuntu nsa n'uwidegemvya pe dans la totalité, narishira nkizana, noneho rero ca kintu nkabona gitanguye gukora rero cenyuye cane. Hari uko kuntu uwo muvyeyi yari yumvise ivyo bintu vyose bavuze, kuko hariho akantu ntavuze, uyo mu mama yavuze, aravuga ati vyose biri mu maso yanje, yaravuze ko ivyo vyose vyari mu maso.
rero impamvu mama atabimbwiye ico gihe kuko yaravyumvise bimubabaza umutima, hanyuma nanje ntiyashaka nk'umuvyeyi nyene yafashe responsabilité nk'iz'umuvyeyi, kuko hariho ivyo ubwira umwana n'ibindi utabwira umwana, kandi ingingo nyamukuru yavuga ati ibi bintu sivyo, ntibibaho, ntiyavyemera pe, ntiyavyemera. Niyo mpamvu rero atabimbwiye, mugabo nanje iyo mpamvu nyene kutabimbwira ahubwo niyo yabaye n'inyanduruko yo kuvuga ati nimba atanabimbwiye nuko yavyemeye. Naho habereye malentendu hagati ya jewe n'umuvyeyi yo gutekera nkagenda. Ako kantu je tiens à préciser kuri ako kantu, kuko umuntu anasubiye inyuma akaraba uwo mwuka mubi nyene wose, iyo nzoka yari muri jewe yariko irarondera n'inzira yo gusohoka aho hantu, kuko urumva yari yabaye étouffée umwanya munini, kandi ico nari naragenewe, ico satani yari yarantoranirije kwari uko nyene nkora akazi yantoranirije ko gusambana kenshi kabaho. Kari ako kantu nashaka gupreciza. Cagiye gukora ntangura rero kuja mu busambanyi, vuga twarashobora nko guhura n'umuntu no munsi, duhuye uno munsi ejo tukaba dusambanye, canke nkavyuka mu gitondo nkumva hari ikintu kimbwiye ngo uno munsi uraryamana n'umuntu. Aho umuntu nza kuryamana nawe ninde? Ni ukuvuga rero mba muri ubwo buzima bwa debauche gutyo. Nsubiye inyuma gato cane, kwa kuntu nabona nkundwa n'igitsina gabo, naragiye muri mode défensif. Iyo mode natanguye kwigira umuhungu. Abantu munyibuka ico gihe, d'ailleurs munavyandike ngaha muri commentaire nimba unyibuka, dushobora kuba twariganye ico gihe, unyibuka ndi umu garçon manqué. Natanguye jewe psychologiquement parlant, natanguye kudevelopa ubu garçon manqué, kwa kuntu umukobwa yigira umuhungu, wanamuraba pe ukabona n'umuhungu, kuko narabona ukuntu ndaba abahungu nkabona hari ukuntu bibakorako. Rero muri je kandi vyageze aho biba vyinshi ku buryo rero natanguye kwigira umuntu w'umuhungu, noneho ndanabidevelopa biraba vyo, kuko ndibuka igihe kimwe nigeze guhura n'abantu barampagarika barambwira ati twama tukubona urengana ngaha, ariko turaharira tuyavugura umuhungu, ati nanje nkavuga ko uri umukobwa, turi giki? Sinabishuye ati ndi umukobwa canke ndi umuhungu, narabandanije ndatwenga, mbwa muri jewe numva ikintu ca fierté, ati wow, j'ai réussi. Ati umva narabishoboye pe, kuko nibaza iyo mode yo kwigira umuhungu, iyo mode défensif yo kwigira umuhungu, sinashaka ko umuntu ambona ngo ambone ndi umukobwa, kuko sinashaka ko umuntu anyifuza, sinashaka ko ambonye bimutirimutsa bihindura ikintu muri we. Rero naragiye ndigira umuhungu, noneho birakomera uko imyaka yagiye. Ndibuka hariho umuhungu twigana ico gihe yigeze kumbona muri ville ndiko ndatambuka, yari muri bus, mu nyuma dusubiye guhura kw'ishuri arambwira ati ariko Gahayane, ati nukuri kuba umuhungu, ati ni sawa, ati ariko zirya freshere wiha, ati urafata poudre ukayishirako. Ico gihe narashaka poudre kagafata pe. Noneho rero naragiye nigira umuhungu nyene kuri mode défensif, kugira ngo umuhungu nambona ambone ko ndi umuhungu nkawe. Mwumva urumva iyo vyagiye biragera, nyene ukuntu vyagiye biragera, vyageze kure, kugira ngo ubuhungu bumvemwo. Noneho abantu munyibuka ndi umuhungu, ndabasavye mwandike muri commentaire vraiment muranzi ndi umuhungu, ko ndibuka ko hariho n'abakobwa twaba twigana bakantinya nkuko umenga babona haje ngiye ko bavugisha, ukabona nyene bagize nk'amasoni nkuko ari umuhungu ariko arabavugisha. Noneho rero vyarabandanije kuri urwo rugezo, vya bintu abantu basenga bavuga biraba réaliser, ndavuga ati karabaye. Rero uko nagenda ndaba muri ubwo buzima, niho nagiye gutangura kuza
ndatahura ndavuga ati kuko ico gihe cose ivyo vyaba je narabipinga navuga ati c'est pas possible gute ndi inzoka jewe ntibibaho. Noneho uko imyaka igenda iragenda nkabona bikura muri jewe nkabona bikura umuntu yambona ati ya tufise amaso we hataye amaso ariko arambwira ukuntu ayadekriva nkumva umenga ni ibintu nyene bitari normal. Ndibuka ko nanagenda mu cirori nkaraba ataye amaso arimwo ibiki n'ibiki, ariko vyari ibintu spirituel kuko duhuye uri umuntu usenga warambonamwo ikintu kitameze neza kandi negativement. Duhuye naho uri umuntu ukorera mu myuka mibi naho nyene waramenye ico ndi. Abantu batamenye ico ndi n'abantu ntibasenga ntibakorana n'iyo myuka, n'abantu nyene ngaho bari ngaho gusa ariko umuntu ari mu mwuka bien w'indani yarabiho santa canke akavyumva canke akabibona. Kuko ndibuka ko hariho abantu twahura, nigeze guhura n'umuhungu arambona arabura amahoro pe, arabura amahoro, arambwira ati ndagusavye, ndavuga ati kape. Rero ico kintu carashwazisa, nticatora abantu bose gutyo. Satani n'umugome, afise ubwenge bwinshi, urumva yabaye mw'ijuru nawe akorera ku giharuro, kuko ushobora kuvuga uti oyane twarahuye muga ivyo bintu ariko arambwira jewe ivyo ntavyo numvise, ndi umuhungu ivyo bintu ntavyo numvise gute. Ariko ushobora kuba waravyumvise ukavuga ati yo ndibuka igihe kiraho warambujije amahoro. Rero hariho abo twahura ntihagire ico bibagira, sinigeze ntahura critère y'ico kintu, kuko hariho nk'umuhungu twashobora guhura akansupliya vraiment, umva akambwira ati umva tutegerezwa kuryamana, nkamubwira ati kape, kandi nkumva je ndatekanye mu mutima, nkumva nta kibazo. Muga hariho abo twahura je nkumva umutima uramvuyemwo, uwo muntu nkumva ikintu kirambwira ati dutegerezwa kuryamana, nticandeka ngo nsinzire mw'ijoro tant que ntaryamanye na wa muntu. Nukuvuga twarashobora nko guhura nk'uno munsi duhuriye kwa naka, sinanavuze n'amajambo menshi, wambonye gusa nukuvuga bukeye wandondera hasi hejuru, umva umunsi ukurikira twaba turi mu gitanda. Rero ivyo bintu sindabitahure pe, muga rero vyageze aho biranshisha, numva birandemereye, numva birabaye ase, nyene murumva namwe ubwo buzima. Nukuvuga bigitangura ubona abahungu bakwirukira, bagushuhira, umenga uri umuntu w'igitangaza, kandi jewe sinabona ko ndi igitangaza, kuko nukuri nta kintu physiquement mubibonesha amaso y'umubiri, vya bintu tuvuga ngo abahungu ngo bakunda ibi, ngo ku mubiri ngo bakunda ibi, ngo bakunda biriya, nta kintu na kimwe nari mfise cotuma umuhungu ambona umutima ukamuvamo. Yari iyo mpwemu mbi muri jewe yababuza amahoro. Rero caragutoranya, c'est un critère ntazi, kugira ngo dusambanye, kuko mw'ijambo ry'Imana muribuka neza hariho les 10 commandements, amabwirizwa 10 Imana yahaye Moise kugira ngo dukurikize. Muri ayo rero ngo ntugasambane navyo birimwo, ntugasambane birimwo, kuko hariho ingaruka mbi nyinshi ziva mu busambanyi. Muri Bibiliya niho havuga ngo usambanye na maraya acika maraya. Kurya umuntu asambana n'umuntu akamuha sida, akamuha izindi ngwara ziciye mu guhuza ibitsina, niko n'impwemu muzihana. Nimba afise impwemu mbi y'ukwiba arayiguha, afise impwemu mbi y'ububeshi arayiguha, afise impwemu mbi yindi nayo arayiguha. Nuko biri iyo abantu babiri bahuye barahana ibintu physiquement n'ibintu spirituellement bakabihana, nuko bimeze rero. Nuko rero vyaragiye biragenda bigera ahantu kure, nkumva nta kuntu
kandi uko nabikora nukuri nta na protection nakoresha, ari ukuntu satani ari umugome, ariko Imana imuhane. Yesu ashimwe yarambohoye, kuko iyo abatamboye simba ndi imbere yanyu kubibabwira. Sinakoresha protection n'imwe, kandi nta n'akagatima kakubwira turi gukora icaha, kuko harya ugikora icaha ukumva agatima kakubwira ati we ico ni icaha, harya pe ukiri umuntu. Rero jewe uko satani yari yantoranije gukora, guha uwo mwuka nari mfise abantu benshi bashoboka, mboneraho n'aka karyo nimba twararyamanye, urabizi, urakeneye deliverance, urakeneye umwami Yesu kugira ngo akubohore, kuko uwo mwuka umuntu arawugira, akagenda kubaka urugo, akawuha umugabo wiwe, mukawuha abana banyu, nuko bikagenda mwashika mu rugo uno munsi hari adultère nyinshi. Ubuheruka numvise ngo mu Burundi hari amadivorce menshi, aho hambere hahise nta madivorce yari ahari, nimba naho yari ahari ngira ntivyavugwa, mugabo divorce i Burundi cari ikintu kiri tabu kitakogwa, umva warubakirako gutyo. Ariko iyi myuka yaragiye ishika kure, iriko isambura ingo, iriko isambura abana bari muri izo ngo. Urumva abantu nyene ivyo navyo nzobishikako tubiganire, nshaka mezi intahe kugira ngo simvangavanga ibintu. Rero narashitse aho hantu binshisha, nariko ndababwira ati ubwa mbere uraryoherwa ko umuntu abantu bagushimye, urabona abahungu 2, 3, 4, 5 en même temps, umva bose projecteur ziri kuri wewe, ukumva ni ibintu biryoshe, mu mvugo bitesa, bigize gute. Ariko rero uko vyagiye biragenda vyavansa, narumvise ndushe, kuko mu nyuma nahavuye nitahura, kuko imbere yaho hari ibintu vyambako. Jewe ndyamye kurya kuntu wewe uryama ukarota ibintu bisanzwe, jewe ndyamye nabona ndi mu kizu inzu nini mugabo ibomoye, nukuvuga itubatse nyene ngihere. Kandi ikindi naco nkabona ndiko nja mu myobo, nukuvuga niyo ngiye gutora iturabona akagatiro ka mbere ugwamwo, je numva hari ikintu kinkweze, kikankwega nanje nkaresista, kigakwega nkaresista, nyene nkumva ko hari ikintu kiriko kirankwega kinjana ikuzimu, nkaresista. Muga mu nyuma nkumva ndarushe. Ivyo rero vyatanguye mfise imyaka 16, ndavyibuka neza. Ico kintu caraje, nkumva ngiye kuryama nkumva ikintu naho twaba turyamanye we ntiwavyumva, nkaresista, mugabo nkaruhira ndushe, nkarekura. Rero ndekuye numva ndiko nja mu myobo. Iryo joro ryaratangura ndiko nja mu myobo, ngenda nduga nsubira nkata, ijoro ryose rigahera biruko, nkavyuka mu gitondo narushe pe. Muga sintahura ivyo arivyo, kuko vyari vyanabaye imibereho yanje. Hari ukuntu umuntu afise ubumuga muri we nabwakira akabana navyo, sinatahura ivyo arivyo. Nta manuel nari mfise imbwira ngo urumva ngo introduction ngo ufise ibi, ngo rero ngo bikora uku, ngo none ntayo nari mfise pe. Ni ibintu urumva vyanje ko nta shwa nabigizeko, vyarabaye. Kandi Imana yo mwijuru nta kibi itakizi, yararetse birambako kugira ngo uyu munsi nicare imbere yawe ndabikubwire neza, kugira ngo umenye ko aho hanze abantu bose mubona bagenda s'abantu, abo bantu bose ubona mwigana s'abantu. Imyuka y'ikuzimu yaraduze yiyambika, itira imibiri abantu, kugira ngo satani akore d'arrache-pied, akore, kuko arazi yuko igihe ciwe asigaje ari gike cane. Bibiliya ivuga ngo arazi ko afise agahe gato, akore cane kandi akora mu kenge, buke umuntu akazosanga yaraboshwe ibintu bigoye, noneho ugapfira muri uko kubohwa, iherezo ryawe rikaba ribaye gutyo ribi.
rero nk'abantu twiganye bambona kandi abatahije urashobora kuvuga ati ya kahoya niko twakabona ari akantu gatekereje gute nari ntekereje ariko satani aza afise ico ntaza gutyo arakeneye matière nyene akoreramwo kandi kenshi aza nyene inzoka iraciye ubwenge nuko nyene rero nshima Imana aho ndahageze kuko Imana yagiye iplasa muri urwo rugendo rwose yagiye impa kunzira abagenzi beza batekereje nzirikana yuko iyo nari guhura n'abagenzi babandi babandi nyene bameze kuriya anye nari kwica abantu benshi babaho mugabo uko kuntu nagiye ndaronka abagenzi batekereje bagize iki dega nibaza ko zabaye zike mparuye ivyo nari nagenewe kuzokora dega zabaye zike kandi ikindi naco amasengesho nasengewe uko nari nigishijwe gusenga muri uwo muryango ivyo vyose vyagiye biramortisa ivyo bintu vyose amadega aba make cane ndibuka ko umuvyeyi wa mugenzi wanje yarambwiye kubera ibi bintu natinyutse kubivuga yarambwiye ati Oriane je nakubonye uri kumwe n'umwana wanje ndagira ubwoba ati kuko nakubonyemo ikintu kitari ciza kuko uwo muvyeyi we arasenga gose nababwiye yuko kugira ngo ubone kino kintu cari muri jewe iyi nzoka ndababwira yari muri jewe vyasaba kuba usenga kandi usenga utigirisha apana vyayindi vyo kugenda kumaka presence ku rusengero gusa vyasaba kuba uri mu mpwemu indani kugira ngo ubone ico ndico atariko narasengeye umwana ndamusengera ati kuko narabona ko mufitanye ubugenzi bunini narabona ko agukunda cane rero sinashaka kuba intambamyi yuko ubugenzi bwanyu bwohagarara ati ariko narasenze rero namwe bavyeyi munyumviriza ibi bintu mushobora kubibona bikabatera ubwoba noneho wasohoka mu nzu ukavuga ati yo urumva umwana washaka kuba ari muri primaire ari kumwe n'umuntu ameze gutyo kuko uwo murozi yabikoze uko nimba yaranapfuye abandi ntibapfuye aho nibaza ko babandanya bakora rero birakenewe ko abantu basenga cane kandi basenga batigirishije ntube akazuyazi ni watora Yesu utore Yesu watora Satan utore Satan ariko ntube hagati kuko nuwaba hagati Satani nta mbabazi na zimwe agufitiye umva ntazihari rero naragiye ndabaho ubwo buzima bwa gutyo amadega aba make kubera nasengewe kandi ico gihe nubwo nari muri ubwo buzima abo bavyeyi ntitwavugana namwe muravyumva umwana yatekeye aragenda n'ibiki baba baratekanye barasenga barabwira Imana ati wa mwana waduha gute noneho urumva babandanije bansengera n'ivyo navyo vyaranzigamye muri urwo rugendo nagiye ndacamo mugana ababwiye yuko muri ubwo busambanyi nagiyemwo sinikingira nshimye Imana yo mwijuru ko nta ngwara nakuyemwo Yesu ashimwe kuri ico kintu uko naba muri ubwo busambanyi sinigera nisusia sinigera ngira ikibazo ngo mbega ngo notwara inda urumva umuntu atiproteja aswa n'izo ngwara aswa n'inda ako gatima ko gutinya ntako kari kuri jewe ariko rero umunsi umwe umuhungu twari kumwe arabura amahoro gose kuko twari twanavanye naje ndanamusezeye kuko vyari bigeze ahantu binduhisha gose bwari ubusambanyi buteye noneho ndamusezeye wewe yatenyenye nk'ukwezi kumwe mugabo mu nyuma arabura amahoro mu nyuma aragaruka agarutse rero yabuze amahoro aransupliya noneho dusubira muri bwa busambanyi cette fois-ci inda igiyemwo rero murumva nta n'umutima ngifise meze nk'ikintu c'igikoko mu mutima pe muri ico gihe pe nta buntu bwari muri jewe
iyo nda rero j'ai pas hésité malgré inyigisho nyinshi nari narahawe ko gukoroza inda ari icaha, koko nta nkomezi nari mfise zo kwigwanirira ngo iyo nda sindayikuremwo. Narayikuyemwo kandi uko nayikuyemwo pe aho hato hahaswe ko mpfa. Ico naco muvyo Yesu yampariye, kuko mw'ijambo ry'Imana haravuga ngo nubwo ivyaha vyanyu bizoba ari umutukutuku, Imana izobiduharira ngo ibitekure ngo inavyibagire. Ni Imana yibagira ivyaha twakoze, ibicumuro twakoze ikaguharira. Iyo nda rero narayikoroye ndi sûre et certaine y'ico nkoze. Narigishijwe ingene umuntu akoroye umwana ayo maraso yiwe azoguma kurekrama. Uwo mwana ari ahantu akurindiriye kugira ngo mwechange place. Ivyo nari ndabizi pe, nari naravyigishijwe kenshi, ariko nta nkomezi nari mfise co kutakora ico kintu co kwikorora. Birababaje cane ariko nuko bimeze. Niki nafashe urumva nariyemeje gushira hanze vyose ivyo Satani yankoreye. Nimba hari ikintu yanka ko Satani tumuvugira, ni uburyo akoramwo, ni mode operatoire akoramwo. Ariko mw'ijambo ry'Imana ryaravuze ngo nta canyegejwe kitazoshirwa ahabona. Rero naragiye ndabaho ubwo buzima meze nk'ikintu c'igikoko, nta pitié mfise, ntaki, mugabo en même temps numva nshishwe. Rero en même temps wa muzungu akaba ariko arandonderera ivyangombwa kugira ngo ngende Italie. Uko kubindonderera rero niho nababwiye, ndiko ndababwira nakoze ayo mahano yose, nkakorora inda. Ariko nashaka nawe ndakubwire, woba wakoze amahano nk'ayo nakoze, ukumva bikutandukanya cane, ukumva bikubereye igihome hagati ya wewe n'Imana. Hari inzira niyo kwicisha bugufi, ugafukama, ugasaba Imana imbabazi. Ni Imana iharira, ni Imana ifata ivyaha vyacu ari umutuku ikabiterera kure, ikanavyibagira. Nimba uyu munsi mpagaze imbere yawe niko ndakubwira ibi bintu, nuko Yesu yampariye kandi mfise iyo assurance, kuko Yesu yaguhariye. Nta n'undi muntu akenewe aza kukubwira ngo Yesu yaguhariye. Uravyumva ko wahariwe pe, ukumva yaguhariye yanavyibagiwe. Imana yarampariye kuri ico kintu kandi ndayishimira cane. Yampariye ku bintu vyinshi. Urumva kuri ivyo bintu vyose nakoze, aho wumva ivyaha vyawe bibaye umutuku, wumva birenze kubabarirwa, ariko nabonye Imana iracari ku ntebe y'imbabazi, irababarira. Nuko rero